mu misiza nta vizo riturote nta vidishoboka muri iki gihugu nta vidishoboka muri iki gihugu ngo ndemiri karani ibintu bijanye n'indero bikimeze uko biri no munsi zeruka n'abategetsi bavyumve ntibishoboka 2060 umuntu rero yibaza mbe 2060 2040 tuzoshikanayo nande mbega abazoshikayo bo bazoba bameze gute mu barimu bakenewe umushikiranganje atarose na kimwe c'icumi cyo kugira yangaje abarimu rero umuntu yoca yibaza none vy'ukuri hari iterambere ritagira incabwe hari iterambere ritagira incabwe mbega priorité pour le pays ni yihe hariho iterambere mu gihugu mu gihe education mu gihe la formation des enfants mu gihe kurera ibibondo atari priorité ego me muvuga muti ni priorité kandi nivyo kuko na leta y'u Burundi turabona ivyo yakoze ariko ngoma nayo yose ikintu kimwe l'école est gratuite mais n'est pas obligatoire ishuri si obligatoire wigushaka kuko no muri constitution uvuga ngo leta y'u Burundi itegerezwa gutunganya inyigisho kuri uwo wese abishaka ni kuvuga ko umuntu ashobora gukura umwana mu ishuri muravye toda bando scolaire ingene ingana ariko ivyo sivyo nagomba kuzako ngomba kuza ingene dushobora kuronka za ncabwenge zizokora ryaterambere mu gihe abana batagira umwigisha mu gihe ishuri ritagira intebe mu gihe ishuri ritagira latrine rero birababaje kuko ndiko ndavuga nkuko nibaza ko hari hagize guhindura ingendo changement de comportement leta yaratubwiye ko abana biga ku buntu ni vyiza cyane ariko iyi myaka iheze twarabonye ko bidashoboka ko biga ku buntu n'ikimenyamenya niki nuko tutagira abigisha bakwiye rero guhindura ingendo niki nuko abanyagihugu ari bo bene gihugu umwe wese yoko ico cyose gishoboka hanyuma abana bakiga hakaba contribution locale reka nabakarorero umuntu iyo uri kuraraba bariko bara bimwe vya loi budgetaire bariko baravuga amahera aza mu bushikiranganje umuntu yo kwibaza umushikiranganje w'indero anigana wenyene avuga wenyene abandi bashikiranganje ne bamufasha kuko ariko ndavuga rero ministère sectoriel de l'éducation ama ministère ashika 6 mbega baravuga bati vy'ukuri iyo turiko turagabangana amafaranga reka umwimbo munini tushire mu ndero kuko ubushikiranganje bwose buza kuvoma mu ndero ipete ya general niyemegwa umushikiranganje w'indero atabanje kuyemeza nukuvuga nshatse kuvuga diplome yiwe uwo muganga nukuvuga diplome yiwe niyemegwa umushikiranganje w'indero atabanje kuyemeza nukuvuga ko le ministère sectoriel bategerezwa kuja hamwe n'ubushikiranganje tukumva ko umushikiranganje ashobora gusaba abarimu hanyuma bije ibaye vote tukavuga tuti amahera yandi aboneka ko abarimu babanje kuboneka taraho bizotugora ndatanga karorero ko guhindura ingendo murabona ingene abana bishara hasi ndabaha karorero urashobora gusanga commune ifise bitara birenga 15 abana bakicara hasi vya bitara biri mu intebe puruta guhamagara abantu bo kwije badanaza intebe bati turabaha igitara kimwe murakoresha imbaho zanyu ikindi gitara ni mugikoreshe mu intebe duhereza abanyeshuri murumva leta yarishiki nta kintu na kimwe murumva commune yarishiki nta kintu na kimwe ico dukeneye aba leader batuje imbere bakiyumvira ibishoboka umuntu yatanguye koresha communal twaje tubigira ivyingangeso yari yaravyiza arabinonoso yari mustantera aciye ubwenge nagomba nababwire jewe vyo narabibonye kuko menga amafaranga narayariha muri yo commune yabandagirisha inama abavuka ngaho bose yari ifise interna kandi umuntu wese avuka ngaho yari amahera rotrara source ariko rero uyu muntu yoca yibaza uyu munsi none by'ukuri twemeze ko ishuri ari kwiga ku buntu kandi tubona bidashoboka mu gihe abarimu bataboneka kandi twariho twateze guterera mu gihe cy'intambara effort de guerre
twarayigize abana bacu turabarungika ku rugamba turarwitanga amafaranga hanyuma intambara irahera none niki conanirwa dushobora kugira effort citoyen kugira ngo duterere mu gisata c'indero abigisha bakenewe tubaronke intebe zikenewe tuzironke kuko birashoboka ntakarowe kuri consommation locale nuko ndabivuga bagaca babikora bakabijana ahandi mbega bishoboka gute ingene ikomine wefise isoko y'inka n'impene n'intama umunsi bovuga bati ku nka yose hazokorerwa ko amahera 1000 azofasha kugura intebe z'abana umunsi bovuga bararudirazi consommation y'ikomine imwe yose y'inzoga umunsi bovuga bati mw'abantu mwivyore twongeye ko amahera 10 ayo nayazoza gusahiriza mu kubaka amashuri bizoreka gukorwa gute amastade sito twayubatse ugirana na makredi twagiye gusaba hariho mobilisateur twari dufise utuje imbere twari dufise ubitwereka n'uyu munsi arakwiye guhaguruka umuntu atuje imbere akavuga ati nyabuna ikibazo c'indero turebe kugiterekanya umushikiranganje w'indero turebe kugiterekanya abari impliqué muri protection muri enfance kiri kibazo c'igihugu biratera isoni tyo turavuga ngo byukuri ngo bampaye n'umushikiranganje akubaka akabivuga wenyene akabibwira abashinga amateka kandi abashinga amateka ukamenga ni ibintu bisanzwe bari harya kubera umwigisha yakoze bari hajya kubera uwaguze intebe bicarako hariho umuntu twari ko turaganira iyo wumva acavuga ati mustanteri yahahora aterari ibiti bya komine reko ndavuga za ntebe iyo ziva atarabirya ivyo vyaje kuri leta mbiri umva birusha imyaka atarabirya gushika naho twibaza tuti mbega umusitanteri azokwirikira azorya ibihe umwe yavuze mustanteri yavuze abene igihugu azorya ibihe ko mbona yabimaze byose musitanteri azoba ari kumwe n'abahanuzi bashika 50 uruhojojo abo bose nibayigeza nka babandi yavuga ati mbega nza gukuramwe iki bizogorana hariho umuntu yaje avuga ati je ngomba gushira ishuri y'akarorero ngaha ihuza komine zitatu zimwe za kera ati mwonyereke ikibaza ndayubakamwe acavuga ngo mbega je zoronkamwe iki mwangahe haba hariho umuntu yavyumvise yaciye umudepite uno munsi ari mu rwego ruhambaye ati hari ishuri kiratembera ahantu nta worondera ikibanza kugira ishira ngaha nagomba kubamenyesha ko iyo shuri yubatswe aho hantu yaciye abi ya mbere nuno munsi niyo yakarorero mu Burundi ivyo byo kuvuga ngo nkuramwe iki ingorane ivyo rero ndashoboye kubivamo sinibaza iyo dutera tuja sinibaza ico tuzokora hanyuma ikindi naco turavize umunsi mukuru wahariwe komine imaginez-vous mbega n'umunsi dukwiye kugenda tukicara ngo turaduze tukicara tukanywa impeke tukarya intete n'amateke vraiment kugira twereke aho twasize ruguru ko twaje kwifatikanya nabo aho kubereka ko tugire tubafashe kugura intebe ko tugire tubafashe gusandura amashuri ko tugire tubahanure kujanye na hygiene n'ivyo vyari bikenewe ni ngombwa ko duhindura ingendo dukeneye ko duhindura ingendo dufatiye kuki gushira imbere ibizani neza ya bose nta neza izoza ataterambere rihaba nta terambere rizoza atancabwenge ziriho 2040 oui tuzoshikayo neza mugabo dufise abo tujanyeyo bafise ubwenge 2060 oui twese atwicaye ngaha nta numwe azoba atagenda bafata mu mugongo mbega umwana w'icendajuru n'umwana w'imakamba n'umwana w'imugina bazoba bameze gute ngene murabe to hanyuma ikindi naco twagomba gusaba ubushikiranganje bakure politisation mu mashuri icabwenge ni ukuvuga abafundi abo aribo bashinga amashuri abo aribo baba abayobozi bashobora kwankadra abigisha mugabo ushoboye kuvuga mobilisation politique agende mu bibanza bya politique aje gutwara mugabo ibi ndabivuga kubera iki urashobora gusanga umwigisha abana bamenye ku rugero rwerure ugaje usanga uwiruhande uti none aba bobo bakora kere programme ndabaha karorero mwarabonye ko KARUZI ariyo yambi byambere
camugenda murabe ico twokwita urugero abana bagumako kw'ishuri ingene rungana. Intara yabaye ya nyuma avana nepa zari zitatu, yari Bujumbura meri, yari Bururi, yari Rumonge. Tuciye tuza mu biharuro kuraba intara zigumiza abana kw'ishuri za mbere dusanga ni Bururi, ni Bujumbura meri, ni Rumonge. Zimwe zibi za nyuma mu kuronka amanota nizo zigumiza abana kw'ishuri. Zimwe zibi za mbere mu kuronka amanota ya konkuru nizo abana batashe. Twokwibaza rero ko bari kwagira competition abana nuko atari kwagira competition aba directeur n'abadepeye kugira baronka amanota. Aha rero tugasaba ubushikiranganje vy'ukuri kwicayo kiraba neza agashika kuri terrain akaraba ko vy'ukuri vyo bamubwira ari vy'ukuri atakubesha. La gestion du système éducatif se fait scientifiquement. Ntibiba sentimentarement, sikirorogwe, sibishobisho. On mesure l'entrée, les entrées, ce qu'on appelle l'accès en termes scientifiques. On mesure le maintien, le taux de maintien, puis choule, hanyuma, le taux d'achèvement, c'est en termes techniques. KARUZI rero hajya si yambere kuko yaba ari yambere, mbega bari abakandida aux examens nimba ari 200 bamenya abari 100%, nimba handi hari ibihumbi 500 bakamenya ibihumbi 100, urumva rotoda shema ni ntoya, rotoda réussite izoguma ari niniya harya hariho bakeyi kuko ubwiza bw'inka ngo nuko bimwe. Abanyakaruzi buri ngaha mumbabarire, hari ibiharuro bimwe bimwe vyerekana ko ico ndakivuga ko twarandikiye n'umushikiranganje arishikirayo arabibona. Hari kuri école KARUZI Ecofond 1 abana 200 babiri ba nyuma renvoi définitif. Pourquoi vous savez notamment premier trimestre. Troisième trimestre à la veille à concours babiri ba nyuma renvoi définitif. Buca concours iba ivyo umushikiranganje yarongise equipe twateye wamo arabibona kandi abo bana babaritse bagakora ya concours barayitoye. Bamwe bari birukanywe. Nshatse kuvuga iki turabe slogan politique turabe ibi twaba tuvuga ngo ni ton de réussite tuyigabanye turabe nyine tuvyita batubwire bati ahubwo taux d'achèvement du cycle ku bana batanguye mu wa mbere bagaheza nevyeme bangana gutyo niyo tuzomenya ntari yariyo. Batubwire bati taux d'achèvement du cycle ku bavuye mu 10 muri premier poste fondamental troisième bangana uko tumenya baribo bitaruko. Nos enfants seront récupérés par la nature. Nos enfants seront coincés par la compétition des autorités du ministère de l'Éducation à la base. Aribo bari korondera amanota aho gushira imbere ineza ibibona. Igihe rero umugambi wa shure shingiro waza bwa mbere waramenyeshejwe umwaka wa 2005 hanyuma uja mu ngiro umwaka wa 2016. None ubu haheze imyaka 9 murabona umwimbo bavuyemo. Igihe waza twagize tuti mbega harabaye integuro nziza yo kugira ngo iyo shure ibeho. Bamwe bavuga ngo teri yosema ngo umuntu ariko aragwanya umugambi wa leta ngo nukuraba neza. Rero kubera ko twagize amahirwe tukaza kubyiga mu buhinga mu Gifaransa scientifiquement i Dakar muri kaminuza yitiriwe Injabwenge Sheikh Anta Diop, twarungiswe na leta twara abantu 8. Umwe yari afise impamya bumenyi ya doctora yabandanije ko ntiyabikeneye cyane yabagiye kwirondera ibitabo cyo kugira ngo aje kwigisha muri kaminuza ubakora muri BAD. Wa kabiri niwe wenyene akiri mu kazi directeur wa planification muri education. Wa gatatu yari tavye Imana. Wa kane ari muri Canada. Abo basigaye mengo nabakukuruke ko basigaye nkumwe. Hanyuma igihe kimwe twari tuzi yuko baca badushira aho nyene kuri ivyo twigiye kugira ngo tuze gushira mu ngiro ivyo twize baca baradushwizagiza. Harabuze ikintu citwa adéquation formation emploi. Ari no babigize ko memoire muri kaminuza
igihe twari tukiri bato nimba ikiri kuri rayon za kaminuza yofasha, kuko iyo twize tugaheza amashuri baratubaza ati mbega muzosubira gusoma ibi bitabo mwasomye canke muzoca mubabandarisizaho. Hari n'abaja kwiga iyo baje bururutse indege hajya kuri tarmac bikaca bisigara harya nyene bururutse bakaca bagenda. Hari akarorero bakunda gutanga muri Kenya, iyo umunyekenya avuye kwiga i London ari umumasayi ashika yambara za mpuzu z'agaharawe nashaka irato c'ipine, mugabo ubwenge ababufise kuvuga ko ubwenge ababusigaje ngaho bisigura iki? Nako kujya bavuga mu Gifaransa bati ivyo wize nibijya bisigara mu mutwe waraje kwibagira ibindi. La culture et ce qui reste après avoir tout oublié, turicara tugenda tugasubira hafi dishoboka muri iki gihugu, hafi dishoboka muri iki gihugu ngo ndemiri karani ibintu bijanye n'indero bikimeze uko biri no munsi zeruka n'abategetsi bavyumve ntibishoboka. Hari amahinduka mu ndero ategurwa nabi aja n'ivyo bintu vy'indero, guteza imbere indero, ubumenyi, ibintu bidekuraje biriko birasubiza inyuma igihugu n'ingendo. Tuza wumva tegetse bamwe amashuri nacamaze mbizo za shimi za biology zimaze iki ibiharuro, ugasanga abategetsi bamwe bangaza ariko baranigana yuko abana babo batayobegwa deliberation mu mashuri ugasanga umengo usigaye ari bwo politiki. Urugwaruka kubera ari mu mugambwe ntiruyobegwa, aba kubera bagize bamize ntibayobegwa. Kuko deliberation bashuri sigaye umengo ni politiki. Aba directeur bakandikirwa bari bakariyo ngo mukayoboza abajyanye barariraga. Iryo si barari mu gihugu uko abantu baca ubwenge ngo biga amashuri ngo batera baje babijuju gushira abantu mu nzego. Uri natuna abantu twigisha bwera mu nama nshinga amateka kuva ngo harabashinga amateka kunuku abantu badasoma amategeko batagira gute mu nzego zizejwe intwaro. Muri kurazana découpage administratif nshasha amakomine akomeye, amazone akomeye y'inguvu nini, umwango mukatwara ngo nta nivikenewe ngo n'abantu kubikishiriza iki ubashingiki ama ministeri. Turiko tugira ico bita kunivera société par le bas, ugasanga turiko tuzana vya bindi vya kirite yo hasi. Ubu amabanga yose umuntu wese amenga arashoboye amabanga. Kera uzotara amabanga akomeye kwira incabwe gicagize gute eka umuntu wese gira gushika kweze bose abana kumenga amabanga bibajamo. Ibi barajyaraguye. Abadokiteri abamedse basanga ko baragenda kubera ingere ko bafashwe banaga incabwe twazi forme yiki kubera no n'ingere agaciro kuraziha. Hayi ibindi ugashofata nk'umumedse avura abantu mu specialist ari karasova ubuzima bw'abantu, basanga uri kumufata nabi gusumba ngo umushinga amateka ngaho onye musanga ata yageze wagataratu uri pere ngo yicaje mu kigo atari kandi amateka ari karatora akwiye ukamusumbisha. Hayi valero abantu biza izo abacabwega abadokiteri ko baravura bari ko baragira iki niyo bakiza igihugu. Nta bintu byinshi no kuri Rwanda ndavuga ibyinshi mwavyumvise, ariko tuvuze duti harakenewe inyishu. Ubu umuntu yovuga ngo nta nyishu y'ibibazo by'u Burundi ikenewe, je nibaza yuko yoba baye bariyobegwa. We nyene nta buzima bwiwe yoba kunda, kuko nk'ibi bibazo biri mu ndero bidatorewe inyishu ejo twese baba abahiriwe baba abamerewe nabi kino gihe twese bizotugira ko ingaruka mbi mu buzima bwose bw'igihugu, haba mu buvuzi, haba mu vy'ubutunzi, eka mu buzima bwose bw'igihugu bizodukora ko bitugire ko ingaruka mbi. Igihugu ni twebwe nyene tsoba turiko turagihamba ubutazogaruka. Tuvuze ngo igihugu kiriko kiragenda kagirire, igihugu kiriko kirapfa, abantu benshi biyumvira yuko turiko turatukana, biyumvira yuko turiko turavuga ivyo tutazi. Mugabo igihugu kimaze gupfa, indero
kiba kigiye akagirire. Martin Luther King ni wavuga ngo une nation qui produit du jour au jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Ngo igihugu kiguma gisohora abantu atari incabwenge canke abantu badafise ubumenyi buhagije, ngo ico gihugu kiba kiriko kiragura urupfu, kiba kiriko kiragura urupfu kw'ideni. Voilà. Aba kantu mwakumvise ibi bintu baca ngaho bakavuga ngo urumva ngo intara ya Karuzi, abanyakaruzi mumbabarire nk'uko n'abandi basavye imbabazi, ngo izi ntara niyo zabaye iza mbere ngo mu vy'indero ngo abanyeshure bamenye ku rugero rwo hejuru. Mwumvise ingene bagahinyanyura? Iba ari imvugo ya politike. Abaderegiteri nibo bagomba kuronka amanota ku babose babo, hanyuma bagaca baha ivyo binota abanyeshure kandi atavyo bakoreye. Za ntara bavuze yuko ari za nyuma, ugasanga bagize amatohoza nizo abanyeshure biboneka yuko bari kwishure kandi nizo abanyeshure biboneka yuko bari kubikorwa. Ibi bintu ngo bisigura gute? Ibi bivuzwe n'abahinga mu vy'indero. Rero bantu b'Imana, aho kurangiriza ni hahandi nyene. Murabona yuko igihugu c'u Burundi gikeneye inyishu ku bibazo bigihanamiye. Ibibazo bigihanamiye ni vyinshi cyane. Fosati eheraba gufata abarimu ukabaha ubusa, amahera yo bahemvye ugaca yatwara mu bashinga abantu bicaye ngaho atakintu bariko barafasha abene gihugu, abantu bicaye ngaho canke bashitse ngaho ku nyungu z'umugambwe gusa, baba barindiriye amajeto do presence. Murantunga sinzi ko ariko babivuga, nukuvuga ngo abantu barindira gusa yuko séance première ihera bakaduza amaboko. Aho bamwe ntibatahura n'ivyo batoye, ntibatahura nayo mategeko baba batoye, ivyo bakabigira ku nyungu z'umugambwe gusa. Indero bakayisheta, abaganga bakomoka bakigira gukorera mu bindi bihugu, umugabo kubw'inyungu z'umugambwe gusa. Umuntu yiyumvira yuko ingaruka mbi z'ibi bintu zitomushikako, je nibaza yuko hari kibuze mu bwenge bwiwe, kuko ejo uzoja kwa muganga bagutera urushinge nabi, ejo uzoja kwa muganga buri miti, ejo uzoja ahana hariya wakigwe nabi, kandi bwari uburenganzira bwawe. Mbega none izo si za ngaruka mbi zigufashe? Voilà. Rero murabona yuko dukeneye gutora umuti w'ibibazo biduhanamiye. Voilà. Nguma mvuga iri jambo, mpereza kuri iri jambo kubera iki? Kubera nababwiye yuko ndiko ndategura icigwa spesiyale twese abarundi tuzorabira hamwe tukagisuzuma, tukaraba duti vy'ukuri iki cigwa cotuma tuva mu mahano turimwo. Voilà. Aho rero niteze yuko abarundi ari mwebwe muzoca urubanza. Nuko Imana nibahezagire, twibandaniritse rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ububi bukomeye gusumvya ubundi sukudatora umuti, ahubwo no kutabona yuko dufise ibibazo. Voilà. Iyo umaze kuba udatahura yuko ugwaye, nivyo nakunda yuko ushobora kwivuza. Bisigura ngo umuntu atabona ibibazo ntiyoshobora no kuvuga ngo tubitorere inyishu. None twotorera inyishu ibibazo bitariho. Ariko nizere yuko ari abantu bake cyane batabona ingorane igihugu kiriko kiracamwo mu bisata vyose. Utazibona canke atabona yuko hakwiye inyishu, avyandike muri commentaire n'abandi babone
igituma avuze yuko atangorane ziriho kandi hadakenewe n'inyishu.